Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Ndizera ko mukomeye umwe wese ahaherereye. Ndasubiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye kugira ngo dusubire kuganira ku ijambo ry'Imana. Yesu nahabwe icubahiro. Wo muvugana hano ni Françoise Habonayo. Reka dusenge. Mutakatifu wacu uri mu ijuru turagushimiye cyane imbabazi zawe nyinshi tugiriye. Urakoze kubw'uyu mwanya turonse kugira ngo tuvuge ku byawe. Mwami Yesu ndakwinginze ngo bane natwe kandi muhemu wawe yera aturongore muri aya majambo. Ufashe umwe wese mwami Yesu yumva aya majambo agira icyo amumariye mu mutima wiwe uzobukoze. Urakoze mwami Yesu kuza kwidukorera gutyo ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Uyu munsi mfise ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kumenya igihe umuntu urimo. Kumenya igihe bifasha umuntu kugira ngo amenye ingene yitwara muri ico gihe nyene arimo. Ariko iyo utamenya igihe urimo ni ibintu bitakorohera kuko kwitiranya ibihe nabyo ni bibi cyane bituma umuntu adashika ku ntego yaragomba gushikako. Rero muri uku kuganira kwacu k'uyu munsi turagomba kuvugana ku majambo ari mu gitabo c'umusiguzi igice c'icenda hariya ku murongo w'12 murahasoma. Umusiguzi igice c'icenda ku murongo w'12 turabe. Umusiguzi igice c'icenda ku murongo w'12 haravuga ku byerekeye ingene inyoni ifatwa igafatwa n'umutego itabizi ariko igafatwa. Kandi turasoma nyene n'ingene ifi nayo nyene irafatwa n'umutego kandi itabizi. Ibyo byose bicakira umuntu canke bikaza ari uko umuntu atari yavyiteguriye. Dusome mu izina rya Yesu. Umusiguzi igice ca 4 ku murongo w'12 haravuga ngo kuko abantu batazi igihe cabo namba, nk'uko amafi afatwa n'urusenga rudahusha, kandi nk'uko inyoni zifatwa n'umutego, uko niko abana b'abantu bafatwa n'umutego w'igihe kibi kibaguye ko giturumbuka. Gufatwa n'igihe kibi kiguguye ko giturumbuka. Aya majambo ni amajambo tumenyereye kandi hariho uburorero bwinshi cyane bwo muri Bibiliya bwerekana ingene ibihe bibi bikunda guza bikashika ku muntu atarabyiteze. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo twame twiteguye kuko tutazi umunsi canke isaha. Igihe umuntu atiyumviriye, igihe umuntu atazi, ibintu birashobora kuguhindukana. Wari mu gihe c'umunezero, wari mu gihe co kuririmba no gutwenga, mu mwanya w'iminota mike y'inyuma ibihe bigahinduka bikaguhindukanya utari wabyiteze. Rero bene data ico ngomba kuvuga hano ni iki? Ndagomba kugira ngo turushizeho gusobanukirwa ibihe, umuntu ukamenya ibihe urimo. Abari mu bihugu by'Uburaya barazi igihe hakanye cyane ingene umuntu yifata, igihe hashushe ingene umuntu yifata. Hari akarorero kamwe nama nkunda kwibuka nakora ku ishuri. Hanyuma umunsi umwe umwana araza, yari umukobwa akuze yiga mu w'indwi, araza ku ishuri aza yiyambariye agapira karekuye ku maboko
kandi mu gihe ca neje. Uyo mwana ashitse ku ishuri abavyeyi biwe ntibasuye kumubona kubera yuko baciye bamutwara bamugenda kumushira mu yindi famiye. Bivuga ngo iki? Bamuhoye ngo abavyeyi biwe ntibamwambitse impunzu, nukuvuga ngo ntibazi, donc ngira ngo ntibasobanukirwa ibihe, hariho ibintu bibasiga. Urumva rero abo bantu ntibakwiye gutunga uyu mwana. Ico gihe vyabaye bikomeye kubera uyo mwana atambaye mu gihe cyo kwambara, ariko vyabaye, urumva nyene uko vyabaye nuko nyene vyabaye. Uwo mwana yari inyegeje, ntiyashaka kwambara ikoti, ntiyashaka, aca binyegeza abavyeyi acagenda kwishura amezi uko nyene atabitwaye. Ndagomba kuvuga ngo kutamenya igihe bifise ingaruka yabyo. Mwene data uri kurankurikira, ibihe turimwo tukwiye kugira amaso y'impwemu tukamenya ngo mbega ibi bihe turimwo bimeze gute kugira ngo twifate gute. Birababaje ingene umuntu ashobora kuba ari mu bihe bigoye bigumye hanyuma akifata nkaho umenga ni mu bihe by'umunezero, ibihe by'amahoro. Kutamenya igihe bituma umuntu ashobora gutakaza ibyo yari gukora kuko wabikoze nabi, wabikoze mu gihe kitarico. Imana idufashe. Hari ijambo rindi turisoma mu gitabo ca Luka igice c'17 ku murongo w'29. Turabe naho ingene hatubwira. Luka 17:29. Luka 17:27 na 29. Haravuga ngo bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjira muri bwa bwato, umwuzure ukaza ukabahonya bose. No mu minsi ya Loti vyabaye bityo. Bararya, baranywa, baradandaza, baragura, baratera, barubaka. Maze umunsi Loti yaviriye i Sodomu, umuriro w'ibizuku biratibuka bivuye mu ijuru birabahonya bose. Imana idufashe. Aha tubonye rero ngo mu gihe ca Loti canke mu gihe ca Nowa abantu barabona umenga ni ibintu bisanzwe, niko vyamye. Nowa yarababwiye ati yamara ndababwire bakunzi banje, imvura izogwa, nimuze mwinjiye mu bwato. Kubera rero byafashe igihe kirekire, burya bwato ngo bwabajwe imyaka myinshi buriya. Kubera byafashe igihe kirekire, abantu barate babibona umenga ni bisanzwe, nibyo avuga bavuga ati ahubwo we warisariye. Ariko ndashima Imana yo mwijuru, yamubwiye ati babwire, ntibazovuga ngo sinababariye, babwire binjire baze. Ariko rero ntibashoboye kubyumva. Hama rero no mu gihe ca Loti ngo niko byabaye. Mu gihe ca Loti naho Bibiliya tubwira hariya tubisomye mu gitabo c'Itanguriro gice c'19, tubiravye uhereye ku murongo wa mbere ugasoma, urabona ingene hariho abamarayika baje mu gisagara igihe icyo Loti yaratuyemwo. Ngo bagishitse, yo Mana, ngo abo bantu bo muri ico gisagara bari abantu babi b'ingeso mbi zo ku rwego rwo hejuru. Hanyuma rero ngo bagomba kubakorera ibintu bibi. Loti rero aca baba marayika aca arabaha indaro abajana mu nzu iwe. Bibiliya iratubwira ngo ba bantu bo muri ico gisagara baciye baza kugariza Loti ngo sohora abo bantu, ngo turagomba kwinezezana nabo, ngo basohore. Iyumvira abantu babashitsi. Loti ati ndabasabye, ndabinginze aba n'abashitsi nabo mubahwa. Ariko ntibavyumvise, ngo baca baramusunika gose. Usomye hariya ku murongo w'11 harabivuga neza. Itanguriro 19 ku murongo wa 11 harabivuga ingene babasunitse. Ariko ngo abamarayika baca basunika bakwega Loti bamwinjiza mu nzu, baca bugara umuryango, ngo maze ngo baca bata uruhumye kuri babandi bari ruhande y'umuryango,
ngo baca barahunahuna barondera amaso yabo arahuma ntibashaka kubona umuryango ngo binjire kandi bari ku miryango. Yesu nashimwe arabatabara, ba bantu ntibashobora kwinjira. Baba marayika rero baca bagumana mu nzu na Loti. Bamarayika ngo bagumanye mu nzu na Loti barabwira Loti bati yamara ikituzanye mbega wokimenya, ati tuje guhonya kino gisagara kubw'ibibi bikoreke hano hantu, ni iby'agahomerabunwa. Imana yashavuye yavuze kwije guhonya kino gisagara. Ati rero Loti wewe kuko tugiriye neza ukaturaza muri inzu yawe, kuko turabona ubwa mbere ntitubone yuko umumarayika yaraje kurondera Loti. Usomye mu hajya muri rya 50 itangura bavuga ngo Loti yaragiye arabinginga, arabinginga ngo kugira ngo baze kurari wiwe. Ku murongo wa 3 ngo mais Lot insista tellement qu'il finit par aller chez lui. Yaringinze ati mwabashitsi ndabinginze mu nzu wanje, ndabinginze muze. Hama rero baca baragenda iwe. Niho rero baca bamubarira ikibazanye, bamubwira ati tuje guhonya kino gisagara. Umviriza rero, nta bantu mfise muri iki gisagara. Ubundi ati ndafise abakwe banje, ndafise hari inshuti ngaha, hari umugore, harimwo abana, harimwo n'abakwe banje. Ati babwire rero bose, Imana ishimwe. Babwire jo mu gatondo banyarutse. Yababwiye ati babwire ngo kuko tugomba gusambura kino gisagara, kukidetruiza, kuconona, kugisambura, kugisanzaza igisagara, tugomba kugiturira. Babwire bahave. Hanyuma rero uyu muntu w'Imana Loti ngo acara babarira. Yo mana ababwiye ngo baciye ngo imbere yabo bakwe biwe. Bibiri tubarira ngo basa naho umenga ngo ariko arizagira, kuzaga canke kuvuga ibitebo presente, ngo yari ngo amenga n'ibintu ariko arababarira batumva. Mwene data uri kurankurikira, waruzi neza yuko hari igihe uburira umuntu ukamubwira uti nyabuna Imana ivuze ngo ibintu bimeze gutya, genza gutya. Abantu bakakwitegereza ati mpiga uyu muntu avuga ibiki, mpiga uyu muntu bakumva umenga uri kuravuga ibintu bitabaho, bakanga kuvyemera. Niko byabaye no mu gihe ca Loti. Loti yarababwiye ati umviriza, umumarayika arambwiye, ndabasabye nimuze dutekere twiruke tuhave, ngaba barayi wanje baje kudeturuza kino gisagara. Ariko ngo ntibavyumva, ntibavyumva, ngo basa nabizagira. Ubisomye niko Bibiri tubwira. Hanyuma rero baba marayika ubukeye ngo mu gaturuturu, ngo mubukeye mu gaturuturu umumarayika aca amubwira ati umviriza rero, ngo ufata umugore wawe n'abakobwa bawe mugende. Mu Gifaransa ravuga ngo aux premières lueurs du jour les anges pressèrent Lot de partir. Ngo baramwinginga, baramukwega ati ngwino ugende. Ngo en route disait-il, prends ta femme et tes 2 filles, sinon vous perdrez la vie quand la ville paiera ses crimes. Ngo nimuze muhave mugende, mutabikoze uko naho namwe muraja muri iki gihano, igihe igisagara kiza kuriha, kiza gupeya amakrime cakoze. Nshuti uri kurankurikira, Imana dusenga ni Imana yamyeho kandi iriho kandi igirize. Ni Imana yabanye n'abantu ba kera, ikabana n'abubu kandi izobana nabo mu gihe kizoza. Yesu nashimwe. Uko yakora, uko yari umunyembabazi n'ubu niko aziri, niko ari. Kandi uko yahana ba kera n'izi saha niko ibikora. Imana idutabare. Kandi uko yavugana n'abakera n'izi saha niko ivugana n'abantu bayo.
rero ngo igisagara ngo kirariha ibyo cakoze. Mwene data, usengera aho ubaye, niyo haba amahoro nawe uzoba amahoro. Usengera igihugu ubayemwo, niyo caba amahoro nawe uzoba amahoro. Usengera inzu yawe, usengere vile yawe, usengere kuko ni haba amahoro nawe uzoba amahoro. Ariko ni haba ibintu bibi binyuranye by'ubuyobe, Imana izoza ikubita ico gisagara, nawe uzohabonera muri ibyo. Canke naho data arafise ukundi kuntu azoguhungisha mu bushobozi bwayo nk'uko yakoreye ba Loti. Yesu ashimwe. Hanyuma rero naho biboneka neza yuko babanje kumera nkaho umenga ntibanyarutse. Ariko ngo umumarayika ngo acaraza yongorera Loti ati umve, nyaruka ningoga uhungire kuri uriya musozi muremure. Loti abyumvise, bene data, hari igihe ukwegana n'abantu bikanka, ugakwegana umwami akabona ati nimutanyaruka ibyago bihava bashikira ko mutanyarutse, bikaba ngombwa yuko barekura. Wababwiye wemeraga gukurikira murajana, utemeye nawe namazi yiwe. Ariko ukwegana bidahava bigutera nawe kutagenda ngushike mu gisagara c'ubukiriro. Hama rero Loti baca bamwongora ati irukanga kuri uriya musozi unyaragase. Hariho ijambo ngo ntaco dukora. Haleluya. Ngo ntaco dukora utarahava. Yesu we, umva imbabazi z'Imana, umva urukundo rw'Imana. Loti yagira ubuntu n'Imana. Baramarayika baramubwira ati ntaco turi bukore muri iki gisagara ukihari. Oya, eka ndakubwiye mwene data, nawe wubaha Imana. Data ko yakora n'uyu munsi niko azokora, niko akora bambe. Uko yakora kera n'izi saha niko agikora. Bibiliya tubwira ngo ntahinduka. Haleluya. Yesu ntahindurwa n'ibihe, Yesu ntahindurwa na situation, Yesu ntahindurwa. Amina. N'umunyarukundo rutangaje. Abwira Loti ngo ntaco akorera igisagara akihari, ati banza ukureho ikirenge, banza uhave. Yesu we, Loti rero ngo aca aragenda. Vya bindi byo gukwegana n'umugore wiwe no gukwegana n'abakobwa we no gukwegana n'ikindi byo gukwegana n'abanka kuza bose, aca arabiheba, aca aranyaragasa wenyene. Abashoboye kunyaragasa hamwe nabo barabukurikira. Abanze nabyo turabona ingene umugore wiwe yahavuye ngo ahinduka inkingi y'umunyu, ariko bari bamukweze baramukura muri aho hantu. Bibiliya yavuze ngo Nowa yaguma babwiye ati umwuzure uzoza, ntibabyumva gushikaho imvura yahavuye iza iragwa irabahonya barapfa. Ngo na Loti nawe nyene yarababwiye ntibemera. Ariko umunsi mu marayika yatibura umuriro, imvura ngo haje imvura iri mu muriro. Imvura y'umuriro niyo yururutse. Ubundi hahora hagwa imvura imeza ibitego, imvura ikagira gute, ariko ngo hakorotse imvura y'umuriro, ngo itikiza abantu bose bari aho, itikiza ibintu byose, ngo memere plante, ibintu byose byo muri ico gisagara byose birasha. Ibikoko byaha, abantu baha, imirima yaha, ibintu byose. Imana ntukayitera akagere ngo bibaze ngo hariho abantu bahora ngo Imana yokunda ngo kwica abantu bose bangana gutya ngweka, Imana ni rukundo. Imana bakubwira ngo irahomba, inshuti ntihomba. Niba utumva iby'Imana ikubarira niwe uzokwihombya, ariko Imana yo ntihomba. Yarakwinginze ikakwinginga ukanka, hari igihe uko kwinginga kuzohera. Bibiliya rero iravuga ngo Loti amaze kuvayo na bakobwa bamaze kuvayo, ngo bace bisabira kugenda, ngo bavuze ati Imana dufashe, dutabare, hariya ahantu kuri uriya musozi ntitwoshikayo, basi duhungire muri aka gasagara gatoyi kari hakurya. Ako gasagara kagira ubuntu nako ntikabaye kagiturirwa.
kubera abantu b'Imana bari bagiyeyo. Haleluya. Umumarayika arababwira ati sawa basi turabemereye nimugende muri kajya gasagara gatoyi, aho gasagara ngo bace bakita ngo Isowari. Uravye ngo Isowari ngo bisobanura ngo ikintu gitoya. Rero ngo baca bagendayo. Icyo nagomba kuvuga ni iki? Ba bantu basigara i Sodomu bagasigara n'i Gomora, bo nta na kimwe bari bazi, kwa kundi nyene bamenyereye ibyaha by'ubuyobe, uko babimenyereye, uko babigenza. Umuriro watibutse batabizi batanabiziga, urabatibukira ko bose urabahwikira ngo bose baca barapfa. Nagomba mvuge ngo ndacari ku ijambo ryitwa ngo igihe. Igihe, kutamenya igihe uhunge mu gihe cyo guhunga, kutamenya igihe ngo utere mu gihe cyo gutera, kutamenya igihe ngo wimbure mu gihe cyo kwimbura, kutamenya igihe ni icago kibi ku bantu. Rero bene data, ngwino muze tumenye iki gihe natwe turimwo n'igihe kimeze gute. Bene data, Mpwemu Yera avuga iki? Mpwemu Yera bivuga vyeruye ko turi mu minsi ya nyuma, mu minsi y'iherezo. Mpwemu Yera bivuga vyeruye yuko umugeni wa Kristo akwiye kwama yitegura, kuko atazi umunsi n'isaha Yesu azoza kumutorera. Yesu, ijambo ry'Imana yatubwiye ngo nk'uko vyari mu minsi ya Nowa, ngo abantu barajya baranywa, bararongora, bararongoza, barubaka amazu, baragira gute, barakora ivyashara, baragira uko niko vyamye, kandi n'izi saha niko biri. None sivyo ntimubibona? Ntimutera, ntimwimbura, ntimwubaka amazu, siko biri? Niko biri. N'izi saha aho turiko turavugana niko bimeze. Iyi si ya none ubona ko ariko bimeze, ariko Bibiliya iratubwiye ngo kebuka, raba, gaba, isaha iyo ariyo yose Yesu ashobora kuza. Mu Kristo Mpwemu Yera kubarira ngo iki? Ndagomba mbwire bene data, Abakristo, ndabizi ko mufise ibanga rya Mpwemu Yera, ndabizi ko ari ikintu Mpwemu Yera yababwiye kandi muragifise. Ndabizi ko mwabariye inshuti zanyu, mwabariye abagenzi banyu, hariho abemeye kubumviriza, hariho n'abandi bavuze bati reka reka umviriza. None ntiwavuze, none hari ikindi. Hariho umuntu muri iyi minsi yanyandikiye arambwira ngo ngo mbega ngo hari iyindi nkuru ngo wowe ufise ngo ya COVID. Nca ndamubaza nti uyironderera iki? Aca arambwira ngo muri iyi minsi ngo hari abantu benshi ngo bagomba ngo kufata ngo urucanco ngo kubera yuko ngo bafise ngo ibintu byinshi bashaka gukora. Nca ndamubwira nti numviriza, inkuru ndazifise, n'izi saha zindi ndazifise, ntimugabo uzironderera iki? Ko niza mbere niba utumviye niza mbere, niza kabiri ntaco zokumarira. Aca arambwira ngo basi jewe ngo uzozimbwire. Ndacariko ndasenga Imana, data niyanyemere kubivuga nzobivuga, kuko ibyo yambariye vyari bikomeye, ariko abo bitafashije n'ibindi ntaco byo bafasha. Ndagomba kuvuga iki? Uravuga ijambo, abavyumva bazokira, abatavyumviye nabo none tugire gute? Woga umukwegana nabo birakunda? Oya. Umumarayika aravuga ateka da, warababwiye nibatumva wewe nuhungu uzoba wababuriye bababwiye. Wibaza ko abakwe ba Loti kubera iki batamwumvirije? Bararavye babona ntibikunda, bararaba ati dusige amasho yacu, dusige amamangazini yacu, ngo turahonze, bigenda gute? Ntibishoboka. Uwo hungu utwaye iki? Urabizi muri uko guhunga urumva wagenda atacu utwaye, ko bavuga ati tera urugende muri iri joro wo twari iki? Ariko bararaba babona ntibishoboka. Niho babwiye Loti baturi kurizagira ati tu présente, ibyo ntibibaho. Sawa. Harageze igihe rero bene data, umuntu akiza amagara yiwe, ugakiza amagara yawe. Niba wabwiye abantu bawe ntibakumve, wewe genda. Niba wabwiye umugabo wawe cyangwa umugore wawe ntakumve,
wewe kora uko ukwiye gukora kugira ngo wikize. Ariko ndashima Yesu Kristo umunyanazareti, data nahabwa icubahiro. Abemeye guhunga bose, data ngo ntazogira ico akora bakiri mu gisagara co kurimbuka. Azobanza bakureho abemeye bose. Haleluya. Abemeye azobanza bakureho, kandi bamaze gushingura ikirenge bavuyeho, nk'uko Loti vyamugendeye agashingura ikirenge muri ico bisagara, agashika muri ca gisagara co guhungiramwo, niho umuriro waciyoza. Nuizi saha niko biri. Abantu bumvira Imana bakagenda bumvira Imana, Imana izobanza bakinjisha, kandi maze kubakinjisha ibyago bizoca bitura, kuko data yashavuye. Ibintu biriko barakorekeka muri iyi si ni byinshi kandi ni bibi cane, ni bibi gose. Rero umuntu w'Imana tumenye ngo iki gihe turimo n'igihe kihe. Numvira ijambo ry'igihe, ndasaba mpemu yarabisobanura umuntu wese yumva iki gihe. Umuntu aravuga ukamenga abantu ntibyinjira. Hariho ukuntu nabaje abantu mbega ni kubera iki abantu ubabwira ntibumve, baca undi acambwa atega ntibumva, ati bokumva gute? Kandi amamedia bakurikira canke amamedia canke ibyo bumva ivyo nyene, donc bumva ibisasa, mbega novuga gute, ibisutena, bikavuga ati kora uko nta ngorane, aya n'amajambere, ibi ni vyiza, ibi n'amahoro. Ati bumva ayo maradiyo, bumva ivyo nyene. Ariko kumva ivyo ntibumva ivy'Imana ivuga. Niba wumva ivyo ni sawa, ariko umve n'ivy'Imana ivuga, kuko ivy'Imana ivuga bishobora kuba binyuranye n'ibyo wumva, kuko ibyo wumva bishobora kuba ari amanyanga ya Satani, ariko Imana ivuga yo ivuga ukuri. Haleluya. Rero mwene data, wumvira ivy'Imana ivuga, uhindukire, urabe, amaso yawe ahumuke. Turi mu bihe bidasa n'ibyo twahozemwo. Niba atavyubona, mpemu yarakugurura amaso. Ube maso mwene data, wamugavye. Ibi bihe ntibize bigushika ko giturumbuka, kuko bitazobura gushika, bizoshika. Nk'uko ijambo ry'Imana yavuze ngo nk'uko vyari mu gihe ca Nowa, nk'uko vyari mu gihe ca Baroti. No mu gihe ca Baroti ngo niko vyari biri, ngo baradandaza, baragura, baragurisha, bararongoza, iyi vi ufise uyu munsi, dufise uyu munsi, ndabonye niba bari bafise, ngo ariko umuriro waturutse giturumbuka urabarigita. Nowa wewe haje amazi arabarigita. Abuyu munsi nabo hazoza iki? Yesu Kristo ashaka gutwara umugeni wiwe, ashaka gutwara umugeni wiwe, hanyuma ibisigasigara ari iruhije, utoshobora no kuyibamo. Ariko ubuhungiro buri hehe? Buri muri Kristo. Enda hungira muri Yesu mwene data, hungira muri Yesu, wumva ico Imana ikubwira, hanyuma ugende nk'uko Imana ikubarira. Haleluya. Impuzu zawe nzamezera, ikintu cyose gutandukanye n'Imana ukireke, wizere Imana, uyizeze umutima wawe wose n'ivyumviro vyawe byose n'inguvu zawe zose. Haleluya. Uyishire ku mutima, ntusuye kugira ubwoba bya kazoza, ngo mbega nzobaho gute, ngo mbega bizogenda gute. Shira umutima muri Yesu, shira ivyizigiro vyawe muri Yesu, wizere Kristo akubera uburaro n'uburamuko, hanyuma ibindi byose bizogenda neza. Nuko Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Numero za telefone ni +46 768 0065 46. Imana y'ububasha ibahezagire. Ni ishene turiko, ni ishene Habonayo. Uhoraho ndagushimiye kubwira ijambo ryiza tubwiye. Ndasabye ngo duhishurire kumenya kino gihe turimwo, udufashe guhunga, duhungira muri wewe. Dufashe mwami Yesu kwegeranya ibintu byacu byose tubikura mu isi tubitereka muri wewe. Dufashe mwami Yesu Kristo kukumvira no kumvira ubuhanuzi utanga bwo muri imyaka. Mu izina ryawe ryera Yesu duhe kwikiza, ntituvuge ngo ntabyo twamenye kandi twarabwiwe. Ntitube muri babandi bavuga ngo bajya abantu ngo bariko barapresenta, bariko barizagira, bariko barafina, donc ibyo bavuga ntibibaho.
Yesu abantu bavuze uko barahonye, ariko mwami udufashe tubabumvira icyo utuma abahanuzi bawe. Urakoze, ndagushimiye, ni mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, amen.